tugire amahoro n'agateka kuri twese. Hano nk'uko mumaze kwimenyera, turongeye kwifuriza amahoro, tubaha ikaze muri iki kiganiro Kanguka. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gifitanye isano n'amagara y'abantu, aho tugomba kuganira ku bijyanye no twamenya gute igipimo cy'amazi umubiri ukeneye ku munsi. Ibyo nibyo tugiye kurabira hamwe kugira ngo uwo bishobokeye ashobore gutahura yomenya gute umubiri wiwe ukeneye amazi angana gute ku munsi. Ntatebye cyane rero, kubw'amazina nitwa Gloria Uwayezu Nduwarugira. Hama rero ngira ngo nk'uko bisanzwe, umubiri w'abantu, imibiri yacu twebwe abantu irakeneye amazi igihe cyose. Umubiri urakeneye amazi umwanya uwo ari wo wose. Bingana nuko amazi afise igikorwa kidasanzwe mu mubiri w'umuntu. Byongeye, umubiri w'umuntu ahanini ugizwe n'amazi. Nibaza abenshi murashaka kubitahura, ngira ngo mushaka kubitahura mufatiye ku bintu byose bigize umubiri. Ibintu byose bigize umubiri canke ibyo umubiri ukenera, akarorero niba ari ibyo urya, niba ari ibyo unywa, niba ari umubiri ubwawo ufise ajya amaraso ufite canke ibyo byose kugira ngo bishoboka kubera yuko haba habonetse amazi mu mubiri wawe. Kubw'ibyo ntatebye cyane, iki kigo kijyanye n'iby'umubiri ni ikigo kirekire cyane, ariko gusa muri uno mwanya twashimye gufatira ahanini ku bijyanye ni gute umuntu ari wese yotahura amazi yoba akenewe ku munsi mu mubiri wiwe. Turagerageza kwihutisha ku mpamvu z'iminota. Urabye nk'uko abahinga cyangwa abaganga babyemeza, hariho ibipimo berekana yuko ari byo biba bikenewe mu mubiri w'umuntu by'amazi, kugira ngo umubiri wiyumve neza, kugira umubiri ushobore gukora neza, kugira umubiri ubashe gusohora imicafu iwurimo. Kubera mu byo turya, hari ibyo turya biba birimo imicafu, hari n'indi micafu ishobora kwinjira iciye mu guhumeka, iciye mu nzira nyinshi zitandukanye. Ariko mu buryo bumwe umubiri ukoresha, harimo uburyo umubiri ukoresha mu gusohora iyo micafu. Iyo micafu ishobora gusohoka iciye mu mwanda mukuru, nk'uko imicafu irashobora gusohoka iciye mu mwanda mutoya, nk'uko binashika imicafu igashobora gusohoka iciye mu ntuguta. Hajya umuntu akora ibintu mu ruhisha akabira intuguta, bijya byose bingana n'uko hari imicafu ibiha irasohoka muri we. Ni uburyo bumwe mu buryo Imana yaremye umubiri w'umuntu. Ntabatebeje rero, reka tugende twisunze ibiro. Ni uburorero tugombye gutanga, ariko ari nabwo nyine bwemezwa n'iki n'abahinga. Abahinga bemeza yuko ku biro 40, umuntu afise ibiro 45 canke ibiro 50, aho tuvuze ibiro 45 canke 50, aho ni ku bantu bakoresha ibipimo by'ibiro. Ariko hariho abandi bantu bakoresha ibipimo bitari biro. Hari abandi bakoresha ibipimo bita ama-RD canke ama-pound. Kubw'ibyo bivana n'igihugu umuntu ashobora kuba agize aherereyemo. Ku bakoresha ibiro 45 bingana n'ama-pound 99.2. Hama ibiro 50 nabyo bigaca bingana n'ama-pound 110.2. Ubwo rero abo bantu babiri tubashize mu mugumwe, bingana nuko n'imiburiburi umubiri wabo, ku muntu yoba afise ibyo biro 45 cyangwa 50, umubiri wabo uba ukeneye yuko botegereza kunywa amazi n'imiburiburi angana n'ilitiro 2 ku munsi. Neza na neza bingana nuko umuntu w'ibiro 45 abategereza kunywa ilitiro 1 y'amazi n'ibice 9. Hama ofisi ibiro 50 akaba yotegereza kunywa ilitiro 2 n'igice kimwe.
ubwo rero kugira ngo byorohe canke bisigurike neza bingana nuko umuntu afite ibiro 45 n'ufite ibiro 50 byiza ari uwo bishobokeye anyoye ilitiro 2 z'amazi ku munsi, umubiri wiwe womererwa neza kandi umubiri wiwe woshobora kugira nte gusohora imicafu iwurimo ku buryo bwiza. Umubiri woshobora gutunganya ibyo utunganya mbega ukoroherwa mu gutunganya ibikenewe byose mu mubiri, uko niko abahinga babivuga. Hama ubwira kabiri, abantu bafise ibiro 55. Ibiro 55 ni ku bantu bakoresha ibipimo by'ibiro. Ku badakoresha ibipimo bitari by'ibiro bingana nuko umuntu aba afise amapawundi 121 n'ibice bibiri. Umuntu yategezwa kunywa amazi angana n'ilitiro 2 n'ibice bitatu. Ufise ibiro 60, ibiro 30 bingana n'amapawundi 132 n'ibice bibiri. Umuntu akaba yategezwa kunywa amazi angana n'ilitiro 2 n'ibice bitanu. Reka subira inyuma gato kubyo nampereyeho kuri babandi b'ibiro 45 n'ibiro 50. Tuvuze yuko bategezwa kunywa ilitiro 2 kugira ngo byorohe gutahura. Ububuni bakunze kugurishamwe amazi, hariho ubucupa bakunze kugurishamwe amazi. Kuba bakoresha amazi nk'agiye bagurisha mu masoko ari mu buntu bw'ubucupa, burya bucupa buringaniye bukunze kuba bugizwe n'amamililitiro 500. Bisigura rero niba tuvuze yuko umuntu yategezwa kunywa ilitiro 2, biba bingana nuko umuntu n'imiburiburi yotegerezwa kunywa amacupa, burya bucupa bungahe 4 ku munsi wose. Umuntu bishobotse umuntu yategezwa kunywa ubucupa 4 ku munsi wose cyangwa akanarenzaho ntacyo byo konona. Hama kuri abantu bafise ibiro 55 n'abafise ibiro 60 bingana neza nuko umuntu yavuze mu buryo bworoshye, umuntu yategezwa kunywa ubucupa canke ilitiro 2 n'inusu bingana na burya bucupa bugurisha bw'amazi, biba bingana n'ubucupa 5 kubera kantuze kamwe gakunze kuba gafise amamililitiro 500, iyo uteranije bubiri bingana n'ilitiro. Ubwo rero tuvuze ilitiro 2 n'inusu urumva yuko uco tora ubucupa bungahe, bica bingana n'ubucupa 5 bw'ajya amazi. Hama ku bantu bafite ibiro 65, ibiro 35 bingana n'amapawundi 143 n'ibice bitatu. Umuntu yategezwa kunywa amazi angana n'ilitiro 2 n'ibice 7. Kufise ibiro 70, ibiro 70 biba bingana n'amapawundi 158 n'ibice bitatu. Umuntu akaba yategezwa kunywa amazi angana n'ilitiro 2 n'ibice 9. Umuntu abaye nko bisigura canke kugira ngo byorohe gutahura, ilitiro 2 z'amazi n'ibice 9 canke izo litiro 2 n'ibice 7 mu buryo bworoshye bwa ngo bitahurike bingana nuko umuntu yotegerezwa, umuntu afite ibyo biro ni byiza ashoboye kunywa amazi angana n'ubucupa 6 bw'amazi buri munsi. Uwo bishobokeye akanywa ubucupa 6 bw'amazi buri munsi bingana nuko umubiri wiwe uraheza ukamererwa neza, umubiri uraheza ugakora neza, umubiri wiwe uraheza ugatunganya ibyo ukeneye gutunganya atakibazo kirimo. Ngira ngo turiko turatahurana. Tubandanye turabe umuntu afite ibiro 75. Ibiro 75 neza na neza bingana nuko umuntu aba afite amapawundi 165 n'ibice bitatu. Byiza ku mubiri wiwe yasabwa kunywa amazi angana n'ilitiro 3 n'ibice 2. Hama ku ufite ibiro 80, ibiro 80 bingana n'amapawundi 176 n'ibice bitatu. Ku buryo bwiza bwemewe kwa muganga asabwa kunywa amazi angana n'ilitiro 3 n'inusu. Kugira ngo byumvikane neza bingana nuko ufise ibiro 75 n'ufite ibiro 80 basumbanya amazi make yabo bategezwa kunywa, ariko mu buryo bworoshye bwa ngo bitahurike bibashobokeye buri muntu ashaka kunywa ubucupa 7 bw'amazi ku munsi. Uwo bishobokeye akabyubahiriza canke akanarenza ko biba ari byiza ku mubiri we nkuko twakomeje tubivuga. Niko kwa muganga babisaba, niko aba bene data twakwita barumenyi mu by'ubuzima bw'abantu
babyemeza ko byofasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Hama dukomeze ku biro 85. Ibiro 85 bingana n'amapawundi 187 n'ibice bitatu. Umuntu asabwa kunywa litiro 3 n'ibice 7 ku munsi. Hama ufise amapawundi 90, ufise ibiro 90 biba bingana n'amapawundi 198 n'ibice 4, asabwa kunywa amazi angana n'ilitiro 4 n'igice kimwe ku munsi. No, ndihenze murantunge ndibeshe gatoya. Office ibiro 85 bingana amapawundi 187 n'ibice bitatu, asabwa kunywa amazi angana n'ilitiro 3 n'ibice 7 ku munsi. Hama office ibiro 90 bingana n'amapawundi 198 n'ibice 4, agasabwa kunywa amazi angana n'ilitiro 3 n'ibice 9. Ubwo rero umuntu abyoroheje kugira ngo byumvikane ku bakoresha ry'amazi twavuze ari mu bucupa bw'amaplastike, kenshi na kenshi bwanditseho mililitiro 500, bisigura yuko umuntu aba yemerewe kunywa nibura ubucupa bushika ku 8. Ashobora kunywa ubucupa 8 ku munsi, bemeza yuko umubiri wiwe worushaho kumera neza, kubera umubiri wiwe ushobora gukora neza, umubiri wiwe ushobora koroherwa mu gusohora ibyo twakwita imicafu iva mu mubiri. Hama dukomeje, umuntu afite ibiro 95, umuntu afite ibiro 95 nicyo kimwe hamwe n'ufite ibiro 100. Ibiro 95 bingana n'amapawundi 209 n'ibice 4. Ubwo urebye neza neza, dufate ufite ibiro 95 n'umuntu afite ibiro 100, bisigura yuko umuntu aba yemerewe kunywa ilitiro 4 n'igice kimwe canke 4 n'ibice bitatu. Umuntu abishize mu buryo bwo kugira ngo byumvikane gusomba, bikumvikana yuko umuntu asabwa kunywa ubucupa 9 ku munsi. Bene buryo bucupa gurisha mu isoko bwanditseho ko burimo mililitiro 500. Ibyo ni ipimo bifatirwa ko ku mubiri w'umuntu bisonze ibiro afite, bakemeza yuko icyo gihe iyo umuntu abyubahirije birashobora gufasha cyane ku bintu bitari bike mu bijyanye n'umubiri wiwe. Barerekana neza yuko hari ibyo twakwita nk'uburwayi bwizana mu mubiri, hari impamvu nyinshi zishobora guterwa n'uko dukoresha amazi adakwiranye n'ay'umubiri ugize nte ukeneye. Ibyo naho baba bashaka kwerekana uburuhe bwa hato na hato, hashobora kuzamo byo kumeneka, kumera nk'umuntu ameneka umutwe, hashobora kuzamo kugira ingwane z'ububabare bw'amaso. Urumva hari ibintu byinshi bishobora guterwa n'iki, bishobora guterwa n'uko umubiri udafite amazi akwiye, kuko iyo umubiri ufite amazi akwiye muri wo, umubiri ucyoroherwa gutunganya ibi cyangwa ibiriya, umubiri ukoroherwa kuba wosohora uducafu twose tuwurimo. Na cyane cyane ndazi yuko abantu benshi tudatahura ese mu mubiri habamo iyihe yindi micafu. Ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi tutihutira gutahura, ariko tumenye yuko uburyo tubayeho bwa minsi yose mu mubiri harimo imicafu myinshi itandukanye, ishobora kuva ku byo twariye, ishobora kuva ku byo twanyoye, ishobora kuzanana mu byo twahumetse. Ibyo byose birimo mu bishobora kugira nte, mu bishobora gutuma mu mubiri hajyamo imicafu iyi canke iriya. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu basaba yuko umuntu ashoboye kunywa amazi menshi akwiye, biba ari byiza ku mubiri wiwe, kuko umubiri uraheza ukoroherwa mu gusohora iyo micafu. Nuko rero bene data bavukanye mu dukurikirana kuri kino kiganiro cya Kanguka, reka dukomeze tubashimira, tubasaba yuko uwaba atarakanda ahantu hari irangi ritukura ngaho munsi ya video, hari ahantu hari akarangi gatukura kanditsemo ijambo mu buryo bw'ikirundi canke umuntu abaye nk'ubisoma mu kirundi no mu kinyarwanda handitse ngo subscribe. Ubwo rero batarahabyonda, gerageza uhabyonde, bizaba ari byiza kugira ngo ushobore gukurikirana ibiganiro bizakurikira mu nyuma.
ukaba ufite ikintu ugomba kubaza cyangwa kongeraho, jya munsi y'iyo video ushyiraho comment, ushikirize icyumviro cyawe, wandike icyumviro cyawe. Icyumviro cyawe kirashobora kugira umumaro kuri twebwe no ku bandi bose, kandi icyumviro cyawe kirashobora kudufasha mu nteguro z'ibiganiro bindi bizokurikira. Ubwo rero niba ushoboye kuronka iyi video, kuyiraba ukayibona neza, ntuyigumane wenyine, yisangize n'abandi, hama bizotuma abandi nabo bashaka kugira icyumviro bawutanga. Burya kenshi na kenshi bakunze kuvuga ngo ukuganira, iyo abantu bako baraganira babahaye barigishanya. Ibi nibyo tubabwiye, ariko namwe murafite ibindi mushaka kuvuga kandi byongera icyo bimarira abandi bantu babyumvise. Mwese murahawe ikaze. Kubw'ibyo rero mugira amahoro y'Uwiteka, muroranirwe mu banyu no mu byanyu. Shalom. Yari Gloria Uwayezu Nduwarugira, ari nawe asanzwe abategurira akanabashikiriza kino kiganiro cya Kanguka. Murakoze.